Ko jewe ivyo nkora vyose sinkora ku moi-même, ivyo nkora niyumvira guforoma abandi. Rero ico nashise niyumvira ngaha ahanini ni gukora ku gatwe kiwanje amurifa kandi gukora ku bw'indi generation twege igihe tutazoba duhari indi generation iri nyuma yacu bazobandanye bakora ivyo tukoze. Murakoze bidoga batidoga byari abantu maze gufasha kandi rero ndacari ko nafasha n'Imana afashe ukunya ariko ntibari ko nafasha bevyo mukware bavuze karaoke sindavuga yuko ari icyaha nivana ko ngene umuntu ayifashe karaoke sindavuga ko ari icyaha sindavuga ko ari ikosa bivana umuntu wese natanga imana ko no munsi mushobora kuba umuntu ari muri karaoke cyo kuza muri karaoke niko jewe ingabe yose nta muga udakiza. Vyuka TV. Hello bakunzi ba Vyuka TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cha gospel. Kumwe n'umutumire adasanzwe. Umutumire musanzwe muzi, umutumire musanzwe mukunda. Turabaramukije. Benshi barashobora kumvira mbega uyu muntu dusanzwe tumuzi mugabo ituzi izina giwe. Reka wivuge amazina y'abavyizi. Ndibazo batanzi. Nitwa Papolin, nicho kazi kuzanya Papolin, Hans Papolin. Yego. Muririmbyi. Turabaramukije. Turamuza rero abakunzi ba Vyuka TV. Turabaramukije, turabakunzi natwe ba Vyuka TV. Twaje ngaha nk'abatumire. Turabifuriza kwama mukurikirana ibiganiro bica kuri Vyuka TV. Tugomba tumenye byinshi. Ikibazo cyangwa ibibazo tugira muri kano kanya turafise ikibazo kimwe twashaka kubaza. Mbega Papolin ninde? Papolin asanzwe akora iki? Papolin ni artiste akora en general ariko kandi turigabura mu byo dukora. Rimwe turi mu muziki ubundi nka turi mu by'amafashion design ya buryo. Okay, reka tubanze kubanza mu by'umuziki. Igihe gihitiye Papolin yarabonetse cyane mu mwanya munini muri music ya gospel, hanini cyane guteramisha abantu mu bikorane mbere no mu ma-evenement makomeye. Mugabo harashitse igihe Papolin ataboneka. Mbega Papolin ico gihe yari he? Mu bisanzwe umuntu wese aba afise kongene apanga ibintu vyiwe tudafise kalendriye wanje. Hari ibintu panga pour le moment muri temps présent, ariyo n'ibindi niyumvira muri kazoza. Rero kuba mboneka canke ntaboneka ariko nyine umuntu apanga ibintu vyiwe. Ariko n'igihe mba ntariko ndaboneka, mba ndiko ndabona ko ari abantu mba ndiko ndakorana nabo isiransiye. Benshi bariyumviriye Papolin ko yari asanzwe akorana n'aba Korea. Peut-être yoba yaragiye muri Korea canke Papolin yoba yaraciye muri za nzira zindi zo muri Serbia. Benshi baravyumviriye cyane. Mugabo twashaka kugira ngo bahumurize muri kano kanya ngaha. Mu bisanzwe nkuko babivuze utaboneka ngaha si kuvuga ko nariko ndakora gusa kuko nari ngaha ku butaka bw'Uburundi. Nari maze à peu près 3 ans et demi, imyaka 3 inuse gutyo nari ngaha ndi muri mission muri Malawi. Ico gihe rero ndibaza nico gihe kuvuga ko ntaboneka ariko kandi nariko ndakora niko gusa nari hafi nari. Papolin amaze gushika mu Burundi niki cya mbere yagiye kwiyumvira muri kariyeri yo muziki wa gospel? Uko jewe ivyo nkora vyose sinkora ku moi-même, ivyo nkora niyumvira guforoma abandi. Rero ico nashise niyumvira ngaha ahanini ni gukora ku gatwe kiwanje amurifa kandi gukora ku bw'indi generation twege igihe tutazoba duhari indi generation iri nyuma yacu bazobandanye bakora ivyo tukoze.
murakoze nayo mpamvu tuguma tubabaza mbega Papole ubushize yakora muri Yangsur mugabo uyu munsi tukaba twumva umengo Papole agomba gukora ku mu mvo zo gufasha cyangwa kore ku gato kiwe mbega Yangsur na Papole hari itandukaniro rimeze gute muri no mwanya? Bon, Yangsur nuko ni izina twatanga muri 2005 no kuvuga même avant yaho twakora muri Morale mu maeveni matandukanye. Yangsur yagiye irahindura ama programme ariko jusqu'à maintenant Yangsur iracariho kandi izokwamaho. Ubunya Yangsur iracari kwirakora kandi ikirakora nuko gusa ibikorwa byayo bitarashigwa ahabona ariko hari ibikorwa bihari kandi vuba neza muzobibona. Ariko nubwo two turakora muri Yangsur ntibibuza yuko dufasha n'abandi en parallel, dufashe n'abandi dukora dufasha n'abandi. Okay. Papole amaze gushika mu Burundi ndibaza ko iyo wari uri mu mahanga utashimye kuvuga igihugu warimo. Papole yarashitse mu Burundi, amaze gushika mu Burundi ngira warashoboye kumviriza amaradiyo cyangwa warashoboye kuraba amateleviziyo, warashoboye kumva n'izindi ndirimbo z'abandi baririmbyi. Mbega ninde muririmbyi ugishika gusa mu Burundi washoboye kumva ati burya abona size mfashije gushika nino saha baracari ko barakora? Ibyo ubonye byose nkunda kwitwarika cyane by'abandi ndimo narazumvije nziza n'izitameze neza bazi ko abantu baba batandukanye gukora ariko sinari kugira ngaha ubona umvije cyane cyane wanashimye. Kimwe gusa jewe ni concentra cyane kuri bajya bandi bakiri hasi bariko baragira bariko baraduga. Je niraba ku gato kiwanje nkabona aba bandi bari hasi cyane ivyo nitwarika. Okay, bakunzi ba Vyuka TV murumva yuko umutumire wacu agerageje kudisugurira neza iyo yarari n'igihe kirekire mutamubonye muri musique mumubone mu maeglise atagiye atandukanye cyangwa mu bitera mu bikomakomeye kuko nivyo twahora tumubonamo. Papole uyu munsi yarashitse mu Burundi. Papole tumaze kumubona ku mafisha arenga kuri 3. Barakoranye igikorane na Joaquin Prophet, barakoranye ikindi gikorane bagutumiye hiyo ruguru. Uyu munsi uri kurorganiza iyindi evenement. Mbega Papole tumwitege mu yindi shusho imeze gute muri no mwanya? Bon, Papole ndibaza nkora muri nuze Anglais zibiri. Ariyo Anglais nkoramo yenyene gufasha muri nuze service ivy'Imana. Ariko kandi hariho n'indi parti nkora nka Papole ni mu byunguka. Rero Yangsur hanini tuyibonera kuko umuziki dukora muri Anglais zibiri. Ariyo Anglais dukora nyene ngwa spirituellement, ariko kandi hariyo n'indi Anglais dukora spirituellement ariko kandi dukoresha ingabire twahawe n'Imana kugira ngo turabe yuko hari sabuni yoboneka. Okay, hari abantu bashobora kuba biyumvira ati Papole yavuze ngo gukora mu vyunguka mbega yo baje muri karaoke nk'abandi dusanzwe tumenyereye, kuko umuntu bashobora kumubwira ati jewe nsanzwe nkorera mu Kamenge cyangwa agaca yumvira ukundi kuntu. Mbega iyo ivyo vyunguka ni vyunguka bimeze kugira ngo n'uwundi ashobora kuba afise inyota yo gushaka gukorana na Papole yo kurondera vyunguka? Vyunguka bavuze karaoke sindavuga yuko ari icyaha, bivana uko nyine umuntu ayifashe. Karaoke sindavuga ko ari icyaha, sindavuga ko ari ikosa, bivana umwe wese atanga image. Kuko no munsi mushobora kuba umuntu ari muri karaoke cyo kuza muri karaoke. Ariko jewe ingabire yose nta mwuga udakiza. Ingabire yose Imana yaguhaye urashobora kwironka amafaranga bivanye n'uko urayikoresha neza cyane. Okay, Papole aragerageje kudusigurira bimwe mu bimugize mu muziki wa gospel. Abantu barashobora gutahura mbega uyu muntu kuri ivyunguka muri gospel. Ifoko twuguruka tuze turamenya neza impano yawe urashobora gutuma ugera kure mu vyunguka. Nivyo kandi biratahuritse. Rero tugomba rero tubwire tumvise yuko uri kurategura evenement mbega iyo evenement yitwa gute, izobera he,
isaha nisanga hapi tariki ukwezi n'ibyari evenema tuko turayitegura izobera ngaha muri Muramvya mu Kinama quartier Muramvya kuri 5 niyo basanzwe nkorera ibikorwa kandi murawe ikato turi kumwe na Crepin Nemera Crepin twarakoranye no muri Yansu turi kumwe na Nemera nawe ndamwemera ko ubiravye kuri Crepin turi kumwe na Keke Kadesh Keke maze gukora byinshi kandi Kinama turi kumwe na Bella turiko turafasha cyane ari muri team turongoye rero murahawe ikaze azoba ariho ibintu byiza cyane kandi bazenza yuko ijuru rizoba riyarya imana izobana natwe. Murakoze cyane rero bakunzi ba Vyuka TV bakunzi ba Vyuka tuyake turacyafise umutumire wacu umutumire witeka kandi umutumire ameze neza. Papole hari ibibazo bikunze kwaduka bana bato bakiko barakora kuko jewe kenshi ndakunda kubonana nabo tukavugana kenshi barakunda kubidogera mwege ba legends reka ndavuga ba legends bavuga yuko aba legends baradutanguriye mugabo badusapotinga mu bikorwa bega iyo myidogo nawe yaramaze kugushikira bon ndamaze kuyironka ariko heureusement bidoga batidoga byari abantu maze gufasha kandi rero ndacari ko gafasha n'Imana afashe ukunya ariko ntibari ko gafasha ibyo twakoze ni byinshi kandi rero turacabikora gusa muraziza ko imvura itagwa hose utarashikirwa arashobora kwidoga ariko uri ko arafashwa n'uwafashijwe bonje bazenza yuko adashobora gushikira kandi birumvikana kwidoga kuko tuba turi ngabwira ngo dufashe abo dukuriye. Mbega ufashiki aba bana bato kuko urazi yuko iyo umuntu agomba kuja kukuruzi we wajabuse ushobora kumubwira ati hera ngaha cyangwa genda kugira ngo bimufashe niyi impanuro guha aba bana bakiri bato kugira ngo bashobore kwiyubaka nabone bagere aho mugeze mwebwe. Icambere nuko kwanza babaza kutwigira kuko generation y'ubu iratandukanye na generation y'ubu ko twebwe ari ukuntu twakuze dukundana n'ukuntu twakuze dutravaye cyane dukora cyane ariko generation y'ubu urabona neza yuko ari generation mengo ishaka kwiyorohereza ariko twebwe twarakoze twebwe twarasenga cyane twebwe twarasoma ijambo cyane twarigishwa cyane twaremera n'inyigisho ko generation y'ubu urashobora kuyibona mbere yareze mwiza abajene bari discipline gatoya nta discipline bafise abajene mu kino gihe cyambere ararimba karirimba agaca yumva yuko abishoboye rero wowe uze ugiye kumuhanura aca abibona kandi umujene no munsi yibonye kuri afishe rimwe kazi gatatu wowe utaraja kuri afishe aca abona nk'ukumengo arakurusha alorke igitugu gikura kidasumba zose rero kuko bakwiye kutwigira tugendera gahoro gahoro ariko tuzi iyo tukoze bo bariruka bamwe muri bo batazi iyo bariko baraja rero foke bagaruka kandi batubaze batwegere tubabwire ivyo bakwiye gukora n'ivyo badakwiye gukora kuko winjira mu shambo dazi ukacaca rero ishamba binjiyemo twe twarabinjiyemo imbere yabo foke batubaza aho twagira ibibazo hari ikindi kibazo nyene turacari kungana rushasha abo twita upcoming mu kirimi c'icongereza abana bakiri bato barakunze kwidoga reka tuze turayivuga ko ari imyidogo mugabo rero turacari mu mpanuro tubahanura kugira ngo utange impanuro kuri bo hari umuririmbyi bigeze gutumira ahantu ikorani bwaba yarakiri muto ahantu hari abakozi b'Imana bagiye batandukanye abakozi b'Imana hari umukozi w'Imana jewe n'umubaha bwanje yitwa Pastor Michel uyu muririmbyi yarahagaze kuri stage aravugane ati muhaguruke
Pastor Michel yaje kuvuga aca asubira avuga ati ngo Imana ngo iranka abantu b'ibinebwe mbega yo warashizemo urufasoni cyane yavuze byo ndibaza ko atarufasoni yashizemo ko uririmba ukora ikintu icyo ari cyo cyose teguza kugera sagesse ukamenya ikinkoze cyangwa ikimvuze kiza kuvyura kivyara iki rero nico cya kibazo ariko turavuga abaje ubwira gihe meme na langage y'abagora biragoye kugira ngo bihangane biragoye nibyo ndio turavuga bamwe muri bo tuvuga bose bamwe muri bo binjiye mu shamba batazi rero baguma baciye batazi rero kuvuga imbere y'abarongozi n'ubuzi wavuze Pastor Michel turamuzi turamuha ariko ashobora kuba hariho n'ubundi Pastor Michel wowe utamuzi so gupfa kuvuga ivyo ushatse byose imbere y'abantu kuko ntubizi kubaha icyo ni ikindi kibazo gifise abaririmbyi no kubaha zikirenga murakoze cyane murumva yuko bakunzi ba Vyuka TV Apole ariko aragerageza gutanga impanuro ku baririmbyi bakiri bato ngane ushashe rero ikindi kibazo Vyuka TV yarahagurutse iraja mu giteramo cyangwa novuga ikorane gikomeye cyane gikunda kuba buri mwaka cha Prophet of Jesus Joshua ico gikorane cyarimo abaririmbyi benshi bakomakomeye cyarimo abaririmbyi bavuye hirya no hino mugabo abaririmbyi benshi baridoze mu kinama kubona Prophet of Jesus akorera mu kinama yakoze igiteramo mu kinama mugabo benshi baramwidogeye baravuga ati kuki mu award yatanze twega tigeze dushiramo mbega kuri wewe Papolin ukora usanzwe ukorera mu kinama nawe uba waragize icyo kidogo uridoga umutima jewe ndira bakwata kiwanze uvuga jewe ndazi carico nuze etike ni kuvuga ukungene umuntu ashobora kwikunda ubuzima bwe akwiye kwimenya ni kuvuga ikijya bakoze ni jugement nimba koko bakorera Imana afise sagesse bakwiye kumenya neza yuko isaha y'Imana igeze ushobora kuyiha isaha itaragera ntushobora kuyiforsa rero nimba byarashitse nibahabwe ma award hahabwa abandi nicyo cyake turego turavuga kubura urukundo we nibaguha jewe nshavuzwa niki nawe ntashikiriwe jewe nshavuzwe niki rero uronse no munsi orarindira ejo kuba baravuze kubera ko batashikiriwe ko wakubura urukundo kwakundi kutemerana cyangwa Imana tugira ati dushire abandi mbere rero wewe ninga udashobora kwihangana kubera ko mugenzi wawe yaronse award wihangane wibaze yuko ejo hazoba ari wewe udafise kwa kwihangana cya kibazo nta kwihangana bafise nta rukundo bafise avuga ati mugenzi wanje vraiment il faut acclamer il faut que tumukomera amashi yaronse ni kuvuga abantu bashakabo Niba ndi Selindu yavuze ati les jeunes d'aujourd'hui veulent tout avoir tout de suite baba bashaka kuronka uno munsi nyene byose abironke byose wowe uronse je naronse shamure eje peut-être nije reka dufate umwanya jewe na wewe dushimire Prophet of Jesus Joshua yakoze ikintu shimboneka rimwe mu kinama kandi icyo twomusaba nuko yobandanya gikorera mu kinama kugira ngo umwaka uza abajeni bo mu kinama bazobe bashobore kuronka akaryo ko kuja muri iyo award turamushimiye vraiment kandi nubwo ntaronse ariko ndazinza yuko Joshua aranzi ahambona aramvugize nakanda ariko kubona ntaronse award sokoba yuko turamushimiye kubona yarabikoze no kubandi peut-être ejo natwe tuzoronka. Okay, murakoze cyane bakunzi ba Vyuka TV, turabashimiye cyane. Twari kumwe n'umukunzi wanyu Papolin Hans Papolin. Rero bakunzi ba turabashimiye, turabasezeye, ndibaseza yuko tuzosubira Imana ibishatse. Murakoze cyane.
Vyuka TV.